tumaze kumva amajambo atubwira kujya kwatura umuntu akavuga ibintu
bizima, akatura ibyiza. Ngo mu kanwa kamwe mu isoko rimwe yakwiye kuvamo amazi asosana yahura, ariko mu isoko rimwe akwiye kuvamo ibintu byiza. Ari byiza bikaba byiza nyine, nta kundi ari bibi bikaba ibyo nyine kandi bagatirana, turatuma icyo dufata n'icyo tureke. Yesu aradutabara. Ijambo rero ni iryo nyine tubandaniza ko ryo kwatura, tukatura ibitangaza uhoraho akora. Yesu nahabwe icubahiro. Dusome umurongo wa mbere n'uwa kabiri, havuga ngo ni zaburi ya Dawidi. Umurongo wa mbere washitse: mwaturire uhoraho yemwe bana b'Imana, mwaturire uhoraho ko afite icubahiro n'ingomezi. Muhe uhoraho icubahiro kibereye izina ryiwe, musenge uhoraho mushakishije ukwera. Tuje muri zaburi ya 96. Zaburi ya 96 turasoma ujya murongo w'indwi n'umunani. 96. Igitabo tukiri muri icyo nyine kiroshe kubona. Dusome mu izina rya Yesu. Umurongo w'indwi n'umunani avuga ngo: yemwe miryango y'amahanga, yemwe miryango y'amahanga, mwaturire uhoraho, mwaturire uhoraho ingene afise icubahiro n'ingomezi. Mwaturire uhoraho ingene izina ryiwe ribereye icubahiro. Muze mu nyubakwa ziwe muzanye ishikanwa. Musenge uhoraho mwubashe mushakishije ukwera. Yemwe abari mu isi mwese muhindira agashitsi imbere yiwe. Yesu nahabwe icubahiro. N'aya majambo y'Imana tumaze gusoma, amajambo aduhamagarira kwatura, tukaturira uhoraho ingomezi zayo, tukaturira uhoraho ko afise icubahiro, tukaturira uhoraho ko ari Imana ishoboye. Yesu nahabwe icubahiro. N'aya majambo y'Imana numva ari mu mutima wanje kandi batwosangira kuri uyu munsi. Egome wuguruye yayasomye, ndavuga ati ya majambo kumbe yose aza kuja hamwe, kuko duhamagarira kwatura n'akanwa kacu. Yesu nashimwe. Hari ibintu tudakwiye kwihoza, ni ukuvuga iyi Mana yacu tukayibwira abayizi n'abatayizi. Bibiliya yivuze ngo uko mubona bya bintu byegereza murushize gukoranira hamwe. Uwanditse Pawulo karandika yavuze ati iyo ukoranye umwe azana iki? Umwe azana amashimwe, uwundi akazana indirimbo, uwundi akazana amazaburi, uwundi akavuga iby'Imana yamukoreye. Umwe wese aba ariko aratura avuga ibyiza by'Imana. Yesu nahabwe icubahiro. Ubu rero yanditse Dawidi yaravuga ati murakwiye kwaturira uhoraho ko afise ingomezi n'icubahiro. Ibyo bivuga kuko yari yarabibonye, kandi nawe aho uri warabibonye yuko Imana ifise ingomezi n'icubahiro. Imana yaremye ibi byose tubona. Imana yaremye isi. Imana yaremye amazi ikayegeraniza uruhande rumwe. Imana yaremye ikirere igashyiraho inyenyeri, ibicu, igashyiraho izuba, ukwezi n'ibindi byinshi biri mu kirere ikabishyiraho. Ngo dukwiye kwatura tukayivuga ko ari Imana y'ingomezi. Yesu nahabwe icubahiro. Yesu nashimwe. Ego tukatuhoraho ko ari Imana ihambaye. Dusome hajya mu gitabo cya mbere cy'ibyo ku ngoma, igitabo cya mbere cy'ibyo ku ngoma kijya gice cya 16. Igitabo cya mbere cy'ibyo ku ngoma igice cya 16. Turasoma amajambo makeya naho na benshi turabisomaho.
ni urupapuro rw'amajana 474, amajana 474 mu isezerano rya kera. Urupapuro rw'amajana 474, dusome turabe ingene aba bantu baduhamagarira kandi kwatura ivy'Imana yakoze. Ujya murongo wa 4, dore kujya murongo wa 4 havuga ngo kandi ashiraho bamwe mu Balewi ngo bashitse igikorwa cabo imbere y'isanduku y'Uhoraho, bibutse abantu ivy'Uhoraho Imana y'Abisirayeli, bamukengurukire bamutazire. Manuke ku murongo w'indwi havuga ngo kuri uwo munsi Dawidi niho yatanguriye gushinga ko Asafu na bagenzi be aribo baririmba batazira Uhoraho. Murongo wa 8 avuga ngo nimushime Uhoraho, mwambaze izina ryiwe, mumenyekanishe ibikorwa vyiwe mu mahanga, mumuririmbire ishimwe, muvuge ibikorwa vyiwe vyose bitangaje, mwirate izina ryiwe ryera, imitima y'abarondera Uhoraho inezerwe, Yesu nahabwe icubahiro. Iyi ndirimbo isobye yose ni indirimbo ivuga ikomeye vy'Imana. Aha n'igihe isanduku y'Imana yari yagiye, ariko hanyuma barigarukanye, bariko baraza barishikanye, niho batazira Imana, baravuga ibitangaza vyayo. Yari yagiye kwaguza, ariko ngo maze ko ibitangaza ibimenyetso vyakorewe kwaguza, yumva yitahana Yerusalemu. Aracara yitahana, irashika Yerusalemu mw'ihema yayubakiye. Niho rero baririmba iyi ndirimbo y'abatazirano y'ivy'Imana. Ujya murongo wa 28 havuga ngo yemwe miryango y'amahanga, mwaturire Uhoraho, mwaturire Uhoraho ingene afise icubahiro n'inkomezi, mwaturire Uhoraho ingene izina ryiwe ribereye icubahiro, muze imbere yiwe mwuzanye ishikanwa, musenge Uhoraho mwubashe mushazishije ukwera. Yemwe abari mw'isi mwese muhindura agashitsi imbere yiwe. Isi nayo irashimangiye ntishobora kunyiganyiga. Ijuru rinezerwe, isi nihimbagwe, nibavuge mu mahanga bati Uhoraho arahambaye. Ikiyaga nikibongorane ngo nibicuzuye, indimiro n'ibizezemwo nibivuze impundu. Niho ibiti vyose vyo mw'ishamba bizoririmbishwa n'akanyamuneza imbere y'Uhoraho, kuko agira neza, kuko agiraze gucira abari mw'isi imanza. Yesu nahabwe icubahiro, Yesu nashimwe. Reka tugarukire kuri amajambo twebwe turasaba tuvuga ibintu vyo kwatura inkomezi z'Imana. Iyo turiko turagendagenda muri iyi si, turabona, turumva, twarabonye ivy'Imana yakoze. Kugira ngo abantu bamenye Imana yacu, turahamagarirwa kuyivuga, turahamagarirwa gushinga intahe, turahamagarirwa kuvuga ivyiza yadukoreye. Bararirimba bavuga ivy'Imana yakoze. Hajya mu ndirimbo umuntu avuga ibintu bimurimwo. Yesu nahabwe icubahiro, Yesu nashimwe. N'abandi baririmba ivy'isi, hajya arashobora kukuvuga utabizi, kukakuvuga mu kuririmba. Sivyo none
kugira ngo nawe ubyumve niwamugirira umutwaro umusengere. Yesu nahabwa icubahiro, Yesu nashimwe. Ego umuntu akavuga ibyiza Imana yakoze. Rero aba Asafu bari bashyizweho ngo baririmbire Imana, bakavuga iby'Imana yakoze mu ndirimbo, ingene Imana yabatabaye, ingene Imana yabarenganije ibintu bihambaye. Yego bakamata nk'uko imbongo ihuza ikirondera amazi, niko umutima wacu uhuza ikirondera Imana. Urumva bariko baravuga ibiri muri we. Yesu nahabwa icubahiro. Twaturisha akanwa kacu kw'Imana yacu ihambaye. Turafise uburorero bw'abagiye baratura Imana. Yesu nahabwa icubahiro. Reka duhere ku muntu yitwa Ezira. Ezira uje kuja Ezira 18 turasoma imirongo mikeya. Uyo ni umwe mu bantu batuye Imana. Aravuga Imana ayibwira umwami yahagarara imbere amuhereza igiturire cyane, amuha ibyo kurya n'ibyo kunywa. Ezira 18 umurongo 21 turabona amajambo uyu muntu w'Imana yavuze. Urupapuro 543 Ezira 18 avuga ngo maze ntangariza aho nyene kuri urwo ruzi ahava ibyo kwisonzesha kugira ngo twicishe bugufi imbere y'Imana yacu ngo tuyisabe ibyo kugira urugendo rwiza twebwe n'abana bacu n'ibintu byacu byose. Kubera turabona mu bintu na kabiri, kubera iki yasenze gutyo yacavuga ngo kuko byandeye isoni gusa umwami umuco w'ingabo n'abagendera ku mafarasi ngo baze badutabare kwivuna abanzi dutegera mu nzira, kuko twari twabwiye umwami tuti ikiganza c'Imana yacu kirikwa yitwararika bose bibagirire neza, ariko ububasha bwayo n'uburake igwanya abayireka bose. Nuko turisonzesha dusaba Imana tuyinginga, iraneza yemera kutwumvira. Yesu nahabwa icubahiro. Iri sengesho Ezira yagize igihe hamagarira abantu kwisonzesha bari kwi Babuloni, bariko basubira mu gihugu c'iwabo Yerusalemu, bagiye kubaka igitiro cya gisagara cabo cyari cyarasambutse. Ubwo rugendo ntirwari rworoshe, n'urugendo bari kumwe n'abagabo n'abagore, n'urugendo bari kumwe n'abatama n'abatamakazi, n'urugendo bari kumwe n'abana bato n'abandi babanye bahetse abantu n'ibitungwa bafise babijyana. Hanyuma araraba amashamba bacamo n'ahantu hose bariko baracamo umva yumva vyoroshe. Mugabo Yesu nashimwe, yibuka ko yavuze Imana igihe yari muri ico gihugu c'abanyamahanga. Aribuka ko yavuze Imana, yabwiye umwami Imana kandi Imana iteye ubwoba, Imana ihambaye, Imana ikiganza cayo cama kiri ku bantu bagitwararika bibagirire neza. Yesu nahabwa icubahiro. Ibyo aravyibuka ko yavyatakabakiwe, maze acavuga ati vyo nomubwira ngo ingabo yohava mfata ngo y'abana yawe irihereye. Yesu atutabara, yumva mu mutima ivyo byo bikora, acafata arebera y'abana kadusengera urugendo. Yesu nashi barahagarara barasengera urugendo, baringinga Imana, baravuga twarakuvutse kuri Imana ihambaye, ajya mu mahanga twaragushingiye intare kuri Imana yacu, Imana yabizanye. None rero igaragaze Imana natwe, Imana ngo yemera kugira ngo te kujyana nawe. Yesu nahabwa kubera bavuze Imana. Hajya niwayivuga hari ibyo izokurenganisha. Yesu nashimwe. Abandi bayivuze ni ba Daniyeli na Shadraka. Bajya abantu turatwazwe kera, murazi yuko bavuze Imana
igihe ujya mwami Nebukadineza yashinga igishushanyo ku Bagisenyi, hanyuma bamaze kubona ko bitoroshe, bariko barabadendereza kugira ngo babicishe, baraza kubareka. Babwira abaganwa baragenda bashikira umwami bati, mwami murakurwa, turagomba ko ukwezi kose kuzohera atabona ibintu dusenga atari wewe. Umwami yose gusengwa yamenye ibyo ari byo, ati ico kintu nico, baracandika baragisinya. Yesu adutabara. Ariko bari baronderwa aba bantu b'Imana, Yesu nadufashe. Hanyuma rero muri ico gihe turabona ingene ba Daniyeli bace bigira imigabo bati, ibyo ari byo byose ntiducumura ku Mana yacu. Dusoma igice cya 3 ujya mu murongo wa 13 turabe ingene babivuga. N'urupapuro rwa 9:9 Daniyeli igice cya 3 murongo wa 13. Avuga ngo bashadura baterwa mu itanure ntibagira ico baba. Ujya mu murongo wa 16 tuvuga ngo Shadraka na Meshaki na Abedenego bishura umwami Nebukadineza bati, ntiturinda kugira icyo tukwishura kuri iryo jambo. Asanga ariko bimeze, Imana yacu dusabye ishobora kudukiza muri iryo tanure ry'umuriro urinda, kandi ntiyobora kudukiza ubwoko bwawe mugenzi. Ariko naho bitoba bityo, umenye mugenzi ko tutosaba imana zawe cyangwa ngo dusenge icyo gishushanyo cy'izahabu wahagaritse. Imana idufashe. Mbega yaravuze iki? Ujya mu Rwanda cyangwa yaravuze ngo, nuko none nimwumva amajwi y'inzamba 15 n'imyironge n'inanga n'amakembe n'imiduri na sumbonya n'ibindi by'ubwoko bwose bivuga, mukemera kwikubita hasi mugasenga igishushanyo kinakoze, bizoba ari byiza. Ariko nimutagisenga muca mutererwa mu itanure ry'umuriro urinda. Acarongera avuga ngo, mbega Imana yobakiza mu maboko yanje yoba iyihe? Mbega Imana yobakiza mu maboko yanje yoba iyihe? Yesu nadufashe. Yesu nadufashe. Turi kumwe muri ubwo bwibone bw'umwami. Murumva aho yarageze, yumva yuko ata muntu n'umwe yoshobora gukura ba Daniyeli na Meshaki na Abedenego mu kiganza ciwe, kandi ubibonesha amaso niko biri, kuko avuga ati, n'umwami ategetse icyo bakora aragikora. Ariko aba nabo bari bafise Imana bizeye. Yesu nashimye. Yesu ashimye. Bari bafise Imana basenga, bazi ko ari Imana y'inyabushobozi, Imana ihambaye, Imana itera ubwoba, Imana igaburutsa imigambi y'umwasi yose ikagaburura. Yesu nahabwa icubahiro. Uwari Zaburi yavuze ngo, ni Imana iramburutsa ijwi ryayo, riramburutsa imbongokazi. Sinzi ko idakunda kurambura, ariko ko ijwi ry'Imana riratuma imbongokazi zirangurura, imigabo n'imigambi y'umwasi ikaburitswamwo. Yesu nadufashe. Yesu nahabwa icubahiro. Baca baratura rero, baravuga ingomezi z'Imana. Niho baca bavuga amajambo avuga ati, ujya murongo wa 17 ngo, asanga ariko bimeze, Imana yacu dusabye ishobora kudukiza kuri iryo tanure ry'umuriro urinda. Amen. Yesu nashe. Babyatuze iki? Akanwa kabo babyumva mu mutima ariko biri, si ibyo kwigirisha, si ibyo bagoreka kubivuga ko nta kundi. Oya, barabyumva mu mutima. Ko biri kitubwira ngo hajya hepfo cyovuga ngo, naho itodukiza
twotuma dupfa ako ducumura cyangwa dusenge igishushanyo twahagaritse. Imana y'ijuru kirabyumva. Yesu nashimye. Imana mugiriye gute? Irabyumva ko bahagaze neza mu mwemu, ko bahagaze neza mu mubiri, ko biteguye no gupfa bazira Imana. Ikiruruka irerekana itandukaniro ry'umuntu n'Imana. Amen. Yesu nashimye. Ngo barafata abagabo barabafata, abo bagabo batatu babaterera muri iryo tanga. Bashitseyo Imana iruruka ibana nabo. Yesu nashimye. Twature gukomera ku Imana, tuvuge Imana twizeye. Yesu nahabwa icyubahiro. Ngo umwami agiye kuraba ngo abona n'uwundi muntu ngo wa kane, baca bazana ngo ndujya twatereye mu itanura y'abantu bahangaha bati batatu, ngo ariko ndabona n'uwundi muntu wa kangaha wa kane, kandi ishusho yiwe imeze nk'iy'Imana. Yesu nashimye. Baca barababona ati nimuveyo, baca barasohoka bidegenze. Yesu nashimye. Babimotereje ngo nta n'akarangi kaba Mose wo ku muriro. Yesu nakufashe. Naha rero numva no kubwira paturi Imana kwifise ingomezi. Hari ibintu biza bitera ubwoba, ugasanga abantu bakutera ubwoba, abarozi bakagutera ubwoba, ukaja nawe ugatetemera bakagugatetemera bigana ukamererwa nabi. Ariko icyo wagukwiye kuvuga ni uko umubwira ko ufise Imana. Yesu nashimye. Yesu ashimye. Ukavuga ko ufise Imana. Yesu nahabwa icyubahiro. Yesu nashimye. Icyo kintu abantu benshi barakibite mu kanwa kabo. Umuntu avuga ngo ejo utagize zo gukura ku kazi, mubwire ko ufise Imana. Nawe ukava ko uronka kandi noneho ko adafise ubushobozi bwo kuja gukura ku bagomba, kuko hari amategeko akurikiza. Twari turabibona Imana ibikora, uwabwa baragupfura akaca kuva imbere yawe akagenda, kuko wizigiye Imana yawe. Yesu adutabara. Yesu atugirire neza. Turi kumwe. Ego twaturira Imana tw'ifiziki, ingomezi n'icyubahiro ko ari Imana ihambara. Ibyo nitwabyabuza akawa kacu, Imana yacu izobikorerako. Ko yagiye ibikorerako no ku bandi twagiye turabona batandukanye. Twaturira Imana ko ari se w'imfubyi, tukabivuga tukabyatura. Yesu nahabwa icyubahiro. Yesu nashimye. Ngo mbega bane utya twanasigaranye ngo bizogenda gute nyene. Imana yo mu ijuru ni se. Yesu nahabwa icyubahiro. Imana yo mu ijuru umucamanza w'abapfakazi. Turakoresha umugabo w'abapfakazi, ariko Bibiliya itubwira ngo ni umucamanza w'abapfakazi. Umugabo w'abapfakazi nawe uzosanga muri Bibiliya. Umugabo turabyitiza nabi. Mugabo ni uhoraho, ni umucamanza aburanira umupfakazi akamuha hafi. Ni ukuvuga umupfakazi arahagarara mu Mana, agahagarara utwiwe bikagenda neza, kuko afise Imana imuburanira. Yesu nahabwa icyubahiro. Yesu ashimwe. Atura kufise Imana ukuri kose, atura kufise Imana yambaye kandi Imana ishoboye. Yesu nahabwa icyubahiro. Twaturira Imana ko ari Imana yambika, ari Imana igabura igatanga ibyo kurya. Ibyo twarabibonye, warabibonye. Yesu nahabwa icyubahiro. Yesu nashimwe. Aho twakuvuga tuti aha bose tuharura ibyo turya twese twopfungwa, kuko usanga ibirenze iby'umushahara wawe. None bivanye nuko Imana yo mu ijuru ifise ingene igabura
bazokwandika mwandike ibyo murya ku munsi ku munsi n'ibyo byose mushyire ku papuro. Niba wasanga amafaranga yose warayaronse uzoba umunyekomezi mu banyekomezi bo ngaha mu isi. Yesu abahenzaga twaturibora bafise iki? Bafise inkomezi n'icyubahiro. Tuzi imbere yiwe dushakishije ukwera, tuzi imbere yiwe tunezerewe, tuzi imbere yiwe dufise ivyizigiro vy'Imana. Uracyariho ndiwo ndebeye kurumukizwa gusenga. Yesu nabicuba, Yesu nashi rero niyirukanwe ntiyagiye yotoye ibintu vyawe unuka afise amarere. Turafise Imana. Yesu nabicuba tutugirizwe na turafise Imana, turafise Imana yaba hafi y'abayambaza bose bayambaza mu by'ukuri. Yesu nabicuba ivyo ntitwobideha mugabo imbere y'ibibazo turatetemera. Tumupfa wayatuye uheze uyigezura turi kumwe. Gerageza uyature, gerageza uyature. Yesu nabicuba tubanarije hariya turabona ko Imana iyo tuba turayatura irafise ingene ibigenza. Yesu ariko arabwira abigishwa biwe, yarababwiye ko bakwiye kwatura Imana, bakatura Yesu Kristo, bakatura ivyo yababwiye. Dusomeye ubutumwa bwiza bwa Matayo igice cya 10 umurongo wa 24. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice cya 10 dusomeye tureye kurya murongo wa 24. Turabe icy'Imana yabwiye abantu kubyo kwatura iby'Imana yababwiye. Umutwe w'amajambo uvuga ngo Yesu aremesha intumwa. 24. Umwigishwa ntaruta umwigisha, kandi n'umushumba ntaruta shebuja. Umwigishwa biramubereye kumera nk'umwigisha wiwe, n'umushumba na shebuja. Nyene urugo ko bamwisezeye buri none abo mu rugo rwiwe ntibazorushiza kubita batyo. Nuko nimuze mubatinye kuko atacatwikiriwe kitazotwikurwa cyangwa kinyegejwe kitazomenyekana. 27 avuga ngo icyo mbabaririye mu mwiza muze mukivugire mu muco, kandi icyo mbongorewe mu matwi muze mukivugire ku mazu hejuru. Ntimuze mutinye abica umubiri badashobora kwica ubugingo, cyane cyane mutinye ushobora kubonereza ubugingo n'umubiri muri Gehinomu. Yesu nabitabara, kandi Yesu nabicuba. N'abajambo y'Imana Yesu yari kumbararemesha abigishwa biwe, arababwira ko mu isi abarwayi n'ibigorana biriho n'intambara ziriho, ariko arababwira ati jewe n'ibyo birababwira kuko mukwiye kuza kumvugira mu mahanga. Yesu nabicubaye kugira ngo mugende mu mahanga yose mubwire abaremwe bose ubutumwa bwiza. Uzokwizera akabatizwa azokizwa, ariko utazokwizera azotsindwa n'urubanza. Urumva bagende kuvuga ivyo Yesu yababariye, kandi arababwira ati muriko murabivuga rero intambara zizokwaduka, bazobahama, batwarementariza amabi yose ku bwanje. Niyo bati none rero hakumbona umwigishwa nasumba umwigisha wiwe, n'umushumba narutashebuja. Ceko bandutse bakangaya bakagirira nabi, ngewe gato bizobasimba nabi. Yesu nahabwa icyubahiro. Naha rero yabwira ati ariko biri kose ibi ndi
Yesu atugire neza. Naho twumva tubwirwa ngo ntidutinye umuntu ashobora kwica umubiri gusa, wari dutinye irya ashobora gufata imweru n'ubugingo n'umubiri kagira gute byose kabihereza muri Gehinomu. Iyo kubera dutinye, Yesu adufashe, Yesu adufashe. Turi kumwe. Umuramugirira nabi ntutiye kugenda mu byuti babarira ndagucumuye ko oya hakavuga kugira gute uzo wiboho. Bibiliya ivuga ngo niyaga kukubabarira we wavyatuye uzomeze nk'uko wewe ufashe amakara yaka kayamurunda hehe ku mutwe we wahejeje akora atakubarira uritegeye. Yesu nahabishwa ntidutinye batura ibiri mu mitima yacu. Yesu nadutabara. Bibiliya itubwira hamwe twasoma uwugurira yasoma avuga ati niwaturisha akanwa kawe, Abaroma 10:9 yagize n'abarangiza twegeranya. Kwatura kuratuma umuntu akizwa akabohoka akava mu byaha kuko yatuje akanwa kiwe. Abaroma 10 twamaze kwasoma, ariko ntiturakoze kwasoma kuko ijambo tuba twaraze twese kandi n'ibyo ni Yesu nahabishwa avuga ngo bya 9 Abaroma 10:9 avuga ngo kuko niwaturisha akanwa kawe yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima yuko Imana yamuzuye mu bapfuye, uzokizwa. Kuko umutima ari umuntu yizeresha akaronka ukugororoka, kandi akanwa akaba ariko yaturisha akaronka agakiza. Yesu nahabwe icyubahiro. Ngo kuko ibyanditswe bivuga ngo umwizera wese ntazoterwa n'isoni, ntatangane ry'Umuyuda n'Umugiriki, kuko umwami umwe ari umwami wa bose, niwe afite ubutunzi bukwiye abamwambaza bose. Kuko umuntu wese azokwambaza izina ry'Uhoraho azokizwa. 14 twumve igitwa twipamba watura izina ry'Uhoraho ubyumvirize nawe. 14 none bazokwambaza bate uwo batarizera, kandi bazokwizera bate uwo batarumva, kandi bazokumva bate atawabasiguriye ibyiwe, kandi bazosigura ibyiwe bate batatumye. Yesu nahabwe icyubahiro. Yesu adufashe. Urumvise igituma twebwe turi Imana tukavuga Yesu yavuga akazuba, ni ukugira ngo batarihana bagire gute bihane babyumve. Kuko Bibiliya itwagira ikibazo ujya murongo wa 14 ngo none bazokwambaza bate uwo batarizeye, kandi bazokwizera bate uwo batarumva, kandi bazokumva bate atawabasiguriye ibyiwe. Turakwiriye kubivuga tukabisigura, abantu bagahita bakasenga Imana barumvise iyo ariyo, barahetse bakayitahura, kuko we wakijijwe wamaze kuba uwo kuvuga ubutumwa bwiza. Tuvuga ngo tugende mu mahanga yose, duhere Yerusalemu, dushinge intahe, tuvuge ngo Kristo ari umwami. Yesu nahabwe icyubahiro. Kuri ino jambo tuzonezerwa tuzanye iki ibyima, tuzonezerwa tuzanye ibyimburwa, tuzonezerwa tugene
wari wakize indwara, twaravuze ububasha n'ubushobozi bwiwe, abantu bakamuhindukirira, tuzanye ivyimburwa tuzonezerwa. Kandi ugiye tubivuga ari uzosanga bakugwa bati warakoze bene data, ntumenya ingene wakoze ibituma. Yesu nabicubahiro. Kurya nyene ugenda uravuga, kurya nyene wifata mu bugororotsi bw'Imana, kurya nyene barakurabira ko bavuga bati burya muntu ari ico aturushije, burya muntu ari iyifato andusha, bigatuma umuntu ahinduka. Yesu nabicubahiro. Yesu nashimye. Amen. Ukavuga uti nakaricanusha mu gukizwa kwanje, ndaratugezeza abantu bari imbere yanje, awe barya abantu naho senga nabo bagasenga, ari icyo bagize gute bandusha, ukavyema icyo bakurusha kandi twafatiye. Yesu nabicubahiro. N'amajambo y'Imana duhereza hajya ukomeza ko turaruka tuze n'abasozera tuze naho tuziduhereza kuri ry'amajambo dusoma ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka bw'ica 24. Turasozera iby'amajambo 24 dusome amajambo y'Imana turangiza. Avuga ngo Yesu asezera abigishwa biwe atuzwa mu ijuru, arababwira ati n'amajambo yanje nababwiye kiri kumwe namwe y'ingene ivyanditswe kuri jewe byose mu vyagezwe vya Mose no mu majambo y'abigishwa n'Imana no muri Zaburi bikwiye gushika, maze abungura ubwenge ngo batahure ivyanditswe. Arababwira ati niko vyanditswe yuko Kristo avuye kubabazwa no kuzuka mu bapfuye ku munsi ugira gatatu, kandi yuko kwihana no guhanirwa ibyaha bikwiye kugira gute kuvugwa mu izina ryiwe mu mahanga yose uhereye Yerusalemu. Namwe muri vyabona vyo kuvuga ivyo Yesu nabicubahiro. Twese turiki ivyabona vyo kuvuga iki ivyo ko Yesu yapfuye akazuka, kari mu kwihana be kuvugwa mu izina ryiwe. Na rero duhamagarirwa kuvuga ivyo Imana yakoze. Mwaturi n'uhoraho bafise iki ingomezi niki n'icubahiro, ko ari Imana ihambaye, ko ari Imana ikomeye. Abavyumva babikorereko bace bugufi bihane. Yesu nabahezagire. Niryo devoir, nico gikorwa uhawe cyo kuja kongera kuvuga. Uri cabona cyo kuvuga ivyo Yesu ndahabicubahiro. Nta rindi zina musi izuba bakwikirizwamo atari izina rya Yesu Kristo. None wewe ahuri wumva ibya Yesu ubivuga, uramushingira intara, uratura gukomera kwiwe, canke ugutera ubwoba ututetemera ukiruka. Ariko turafise Imana. Biritubwira hajya mu gihe ca Yohana ngo uri muri twebwe, Yesu nashimye, uri muri twebwe warahambaye gusumba uri muri isi. Ivyo bimenye ko Yesu ari muri wewe ateye ubwoba ahambaye. Amuvuga ntabwo ufise, atuzana kwereke kw'ico wavuze atakinyakideki. Abaririmbyi bo muri sande baturingereza cyane, nuko batera twumva irya ndirimbo kwiririmba. Yesu nashimye. Ari igitero cya kabiri bavuze, reka bavuga kugiga bambere mikrofoni bari igitero cya kabiri. Mwumvirize namwe uwuza mugabo araza ko bagutunganya Emeline na Siriana muhereza mikrofoni baririmba igice cya kabiri. Yesu nabicubahiro. Ageza urugamba
ahabwa icyubahiro. Uwo muntu bavuga ijambo k'igabo ntibakavuga ko abana bakavutse, abana bagatsindagiye neza. Guhagarara k'igabo akavuga ijambo k'igabo nawe yigera